tuze kubibona mu mwanya, tuze kubona umugigwa uhejeje kubera hano. Twagomba dusabe baduha ijambo nyakubahwa honorable tubwire kumbure mu ncamake ivyo yaba yabonye. Nyakubahwa chef de zone n'abashima ko ibintu vyo vyakurikiranye nuko yabibonye. Akayani gwawe ni gwanyu nyakubahwa honorable. Tugire Kristo. Turahaziko turi muhira, nibaza ko atari inama, ni iki kiganiro tuganira kubera inyubakwa turose ya zone. Abasabe mumanza mwikomera amashi. Jewe ubwanje sinzi aho nohera kuvuga, ariko shima Imana ubwa mbere igihe utangura inama, kuja inama n'ingingo yuko tuzokubaka zone, ntivyari vyoroshe. Twariyumviriye cyane, no kuvuga n'iciyumviro caje mu bantu shika nka 3 canke 2, mugabo turiyumvira turatangura gushiramwo abantu bari hanze muri diaspora Canada, diaspora Amerika, Mozambique, Zambia, Australia n'ahandi. Hama hari ikintu batubwiye, abenshi batubwiye bati kubaka zone ni vyiza, ariko dushaka twumve yuko honorable Ndutura na honorable Obedi Ntakirutimana Obedi Ntakiruta ko muvuga rumwe, ko ivy'imigambwe nabishize inyuma, hama mukavuga yuko muhagurukiye rimwe kugira mukore umugambi wo kubaka zone. Ati mugabo mukirabana, ati umwe n'umusende DFDD undi n'umusene, nta terambere tubona yuko bikunda. Muvyo twakoze turi kumwe na Bosco, umuhungu asigwa na Muzema, ngira muramuzi. Twaciye tuja inama turatunganya uko twogira amarakontre, imibonano n'umuvukanyi honorable, hanyuma dutangura gutegura amanama hari i Bujumbura. Ivyari byoroshe, ariko tubifashijwemwo n'abanyaminago, hariho ba Profe Chamurugumye, ba honorable Joseph Muhitajuna n'abandi. Turahanahana ivyiyumviro, turatangura gukora amanama yo bita visio conference, cyangwa abandi bavuga ngo ni video conference, dukoresheje amatelefone, tugakonekta amatelefone, tugakora inama n'abari Buraya, muri Amerika no muri Australia. Banca mu rugumye bari mu Rumonge, abandi bari ngaha mu Minago. Twarahana amasaha kugira baje bari hanze, kuko twege nk'ubu ko ari ku murango, hari ibihugu hari ari mwijoro. Twacha tuvugana amasaha meza, kuko twese tuzoba duhurira nko hariya nkaho babukeye, twega ari nka 2 z'ijoro cyangwa 3 kugira tutararyama, kugira cyo tuvugana, kandi umuntu akitegura akaja ahantu hari connection nziza kugira tuganire. Tukuri turaganira aba diaspora barabyumva. Imvukira za zone Minago ziri ngaha mu gihugu nka ibice 90% tubyumva kumwe. Niho rero twavuga duti none twebwe turahejeje gukora inama, kandi cyo badusabye dutegerezwa gukora turagikoze. Indongozi zose turagiye inama n'ingingo turahejeje. Ico duhera ko ni ikihe none? Baciye bavuga bati dushireho inzego ziserukira abandi, ati kuko twese ntitungana. baca bangena kuba umukuru azopilota bino bikorwa
bagira icegera canje honorable Obed, baraduha n'umusekreteri hari umuhungu witwa Chris vuka hajya kwizo ahagende ngaho inyuma gatoya, avuka ku muhuzu wala avuka ku muhuzu yavuka kubera ndamuroreye ngaho icyo gituma nibaje, ariko avuka ku muhuzu. Hanyuma haca harabaho kumanura inzego turazidecentraliza, ba Mutama Joseph barahabwa ibikorwa byo gukurikirana ibikorwa ngaha by'inyubako, ariko n'abaprofesha mu rugumye n'abandi ba Mutama Abdora bashirako le commissaire au compte kugira amafaranga niyinjirako abari bazoba baritira amafaranga. Tuza ati tuze rero kuyaga n'abene gihugu mu Minago, tubabwira umugambi twumve ko muwumva ko bawumva, uko abashefu gusa n'aba diaspora niki tuvuganye tudafi atanguvu za bene gihugu zirimwo umugambi ushobora kudemara. Twaraje twakoze inama zibiri twazikoreye ngaho muri lycée Sainte Famille mu Minago. Abigeze kwitaba izo nama ni bangahe? Murakoze cyane, mwikomera amashimane baheza gihe. Inama ya mbere twarayikoze turaheza, havaho hita mbere twavuye ngaho hari abantu bitanze. Inama ya kabiri twongera turayikora, niyo yabaye ya nyuma baciye gutangura ibikorwa. Hariho rero abitanze, ubu uri ntabyo turageraho tuvuga abitanze abagize gute, ariko nagomba kubabwira iyo byahereye iciyumviro cyazananye n'inguvu zakoze n'umwitwarariko twakoze kugira iyi nyubako cyo tumaze kuronka n'akantu gasuko canke ikintu iteye igomwe isuko. Twebwe rero twaratanguye kubaka. Mu by'ukuri hariho abenegihugu, abantu bari hanze batanguye kwitanga n'inguvu nyinshi, baraduha amafaranga. Harimo ba Mwarabo arati ibikorwa vyiwe, baca mu rugumye barava mu Rumonge, ba Honorable Joseph barava mu Rumonge baraza bicara ngaha, abenegihugu nabo baca baritanga. Aha turashimira abayobozi b'amashuri badufashije, abana bakaza baradusomera umusenyi bakanobagura amagravier mu quartier. Dushimira intwaro ntabwo itagerageza kwitanga ibisata byose abenegihugu. Mu by'ukuri ibikorwa rusangi bya mbere twatangiye gukorera ngaha twakira inzego zitandukanye, urongoye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Burunga, Buramatari, eka inzego zose muribuka yuko zashitse ngaha tugatangura gukora kino gikorwa. Ariko umugambi w'Imana rero hagi bahambaye. Igihe twagira izo nama zose twiyumvira yuko tugomba guhindura ibintu, ati mbega ikintu twokora abenegihugu bakabona yuko twakoze ikintu kimeze neza, twese abanyaminago tukavugangwa mu makungu no mu zindi ntara. Mu Minago twokora iki? Ibyo byose tumaze kubikora, nta kintu na kimwe twari tuzi yuko leta nayo ifise umugambi wo kubaka amazone. Ariko leta umugambi yari ifise wo kubaka amazone siyo plan mwabonye nk'uko umuyobozi mukuru yababwiye. Muzogende kuraba handi bubakiye amazone, barubakiye kabuzone kubuzu nkiyo uzingananga no kumenga niko zingana izo zone babubakiye. Muri twe twabuye twiyumvira tuvugana n'aba diaspora niki tuzoguma mu izone y'amabuye yubatswe n'ababiri, kugira n'umwana umuzukuru w'umubirigi yasizwe bwiwe na sekuru we yuko batwubakiye yatababo ko batutari kubaka zone. Tugire gute? Dufata foto y'amabuye turayifotora twarayibitse cyadukubita hijo. Umuzukuru we rero ni yaza cyangwa umuzukuruza bazomwereka ati ifoto basogokuru bawe batwubakiye ni tugiye twiyubakiye ni uce muri abo budasa bwa colonisation n'abantu bamaze kwikukira ingene bikorera ibyabatangoranye. Leta rero twiratunganya iyo nteguro, amaherera yashiraho
twebwe twaragize ingorane no kuvuga zone zibiri, zone Minago na zone Buruhukiro. Mpepole kwanza Honorable Joseph uko wewe yaragize ibyago bidasanzwe, namubwiye nti ngenda muri conseil communal, sinari hafi nafashe urugendo rw'akazi hanze, dusanga abitwa ko abanyaminago tugomba kurwanya kuri uyu mugambi. Nico gihe twavuga duti mu nama ya komine amafaranga yo kubaka amazone, twebwe nta yindi zone yo hasi yubakwa, nibaduha ayo mafaranga abandanye umugambi w'igikorwa twatanguye. Abandi nabo ngo twebwe dutegerezwa gukora ibyo leta yadutegetse. Umunjeniyeri wa komine nabo muri ubu habaje gupima hajya, niyo bagarutse gupima ngaha ya conseil communal. Imana mbi rero iyo nama Jason narindi muga mutama niyo yarahari, arasaba n'ijambo ngira n'uko bitwazwe gukubitwa. Aravuga ati twebwe mu Minago twarateguye kandi tugejeje kure, uco gihe inkingi zari zamaze kuduga zose. Amatafari yatwemereye, amatafari yarayafise, turiga amatafari turayafise. Ati kiriho rero nimudufashe ayo mafaranga kugira twubake. Byari byoroshe, ariko nagamba nababwire yuko twaragwanye intambara zo mutamenye kugira leta canke abaserukira fonike bemere yuko ijya decision ya komine yo kuvuga yuko twebwe tuzokwibandaniriza twubaka nk'abene gihugu, hanyuma leta twubakira ikindi akandi ngaha ihagarikwe. Je ndibuka yuko ndi hanze abagiye kuri uyu directeur wa fonike avuye ngaha barasigura na Honorable Benjamin yarimwo, jewe nugiye na Honorable jewe siho nari hanze. Bavuyeyo jewe ndi hanze nakiye telefone ivuye Bujumbura ivuga yuko ibikorwa byo mu Minago bya zone mu Minago biriko birapilotwa n'abasenere. Umva ndababaye gusa. Urumva twebwe twaraje gutunganya uko tugomba dukora iterambere iwacu, batugarukanye mu byiki umugabo. None Honorable Juna n'umusenere, jewe sinihanganye kwe naciye telefone mushikiranganje w'intwaro yo hagati yarakiri Martino, ncaga mu telefona ari muri Amerika, ndamubwira nashaka ndakubwire nimba ibiganiro byose tumaze kugirana nabo muri fonike niki byanse yuko mu twubakira ayo mahera mu yazana tukabandanya ibyanyuba. Decision tugomba gufata yuko ngomba kumenyesha ikintu umukuru w'igihugu wenyene azoshika kora ibikorwa rusangi mu Minago, hanyuma nabona yuko icimbiro twebwe abene gihugu twakoze ko kidashemeye ace avuga ati nimwubaka ko kazone ngaha, nabona yuko bikwiye wenyene abari woroca avuga ati bahaye amafaranga bubake. Yo yaca andungikira dawo aranyereka bayisinye ko bose sanga rero abantu biwacu nyene ya Rumonge. Rero mwe bajya Rumonge nimwemerana, nimugomba kuvugana ukuri. None babasinye ibi bintu ni bande Honorable? Sawa. None ko ari je president w'ibikorwa, none naje we nduwo mwavuze. Sawa, ngo murakoze ngo reka cyo tubibandanya rero turabuko tubigenza. Eho kuca turonka inguvu zidasanzwe, ibikorwa birakogwa. Hanyuma kukanyuma nibuka aje gusinya ama transaction yose asana yaheze, ariko ibikorwa biranga gutangura. Cyo gihe twari Gitega, Bosco acara telefone arambwira ati ibikorwa byase gutangura, ariko ndiko ndabanza ibintu byose baraheje kubisinya muri komine yaraheze, kandi amafaranga baramaze kuyashira no kuri konti. Kubera iki? Imana yose telefona duhagararanye na mustanteri, sinzi ceremony twarimwo Igitega, naciye mpeba imodoka kwanje ndayisiga Igitega.
Caramubwira nti kwaruka reka tumarukane na musitanteri mu modoka. Cha twicara mu modoka imwe na musitanteri nti urama lift tumarukane. Mugi modoka gwaje ndasiga Igitega. Cha turamanukana. Caramubwira nti kumviriza. Jewe tuvana anuko numvise yuko ibikorwa mu munago byo gutangura kubaka zone byatanguye. Yamanutse ariko aratelefona dushitse Bugarama ndamubwira ati turenge Bugarama aho twicare hajya tuvanga hato ko dushitse Bujumbura tugende iwawe naje gende muhira tuba duheje ngo tuve ngaha twicaye utelefona abo byenga byose aho byugariye hose byuguruke niko kuca telefona ujya conseiller ujya mu Islam sinzi n'uwundi ya telefonye acavuga yuko ngo ari samedi lendi mwese kumanuke tuzohurire muri fonike hamwe na engineer telefona Bosco kiramura ko arava ikobero yakorera lendi twese twari muri fonike mu masaha abiri bari baheje kudeblock ibintu byose babugaye twaje twumva engineer acavuga ati muranduhuriye ahagira ntangure ibikorwa mucamake rero ibikorwa kugira twunganirwe ngaha mubone umugambi ugeze ukuri hakoze ingufu nyinshi ico bituma kare hajya mu ijambo ritoyi navuze nasavye yuko twokomera amashi cyane abantu bari muri diaspora abasabe ngo bakomera amashi kandi abantu bari hanze baritanga cyane kuri uyu mugambi wanashaka kurusha twebwe tuvuze yuko tugomba gutegura uko bene gihugu boterera kuri kino gikorwa twagiye twumva batubwira ngo uhirahira bagatoza amafaranga bene gihugu bashi bazotubona ngo nimba mwatanguje ibyo mudashoboye ngo ngico muri gipimo imbere kiri imbere yayo umuntu atanezerewe ariko arabona kijya kintu n'indega basi umuntu ababaye abona kuri kijya kintu kiri hajya n'indi ariko twe batubwiye bati nimba mwabitanguje mutabishoboye bashi nitwumve ngo hari nico muvuze mu bene gihugu abene gihugu bitanze kuri ibi bikorwa ni nta numwe yashitwe kwikamba baguma bo nyine bavuga bati ati none atatubwira ngo dutanga amahera muze ndabe abene gihugu bavuga ati none ko atatubwira dutanga amahera tukuti nibiki hata ni ari twebwe bari ku munangiro bakubwira bati uwo twumva ngo yatwojeje amafaranga ko baca batureka hejuru badukure mu mabanga turimo aha batanze no kuvuga ko systeme twakoresheje yari ida mobilisation ati ubumba muhemu kujya baporotse babivuga ati ubumba mutima mweranda muvugiyemwo iri cyakoze kugira kade kajambo ko kuvuga ngo kotiza ikadufate hariho nabavuze nabi hariho n'abatagize ico bakora na kimwe hari nabavuze kumwe kwa Nehemiya ariko arubaka bakababwira bati nivyo bariko barubaka byonyene unahimbwe kwezo bicako byobomoka urajya imbwe kweyo cyaje kijya kikabomoka nivyo byoroshe iyi nyubako tushize ngaha wokora utokora ariko twese turafise inyungu banashaka bitanze cyane uzosanga atane inyungu nini bayifise ariko uyu munsi umuntu yoba yagenwe kuba umushefu azokorera muri ibi biro atakintu yakoze ndazi ko mwemuyera ariko aramurega mugenda kuko igihe cya evaluation tuzoshirana habona nakawatanziki ubu nitwogeraho twidogera bene gihugu mu minago by'ukuri nta n'umwe gihugu n'umwe twokwidogera wo mu minago abene gihugu ingufu zabo bakoresheje ku musenyi ku mabiki tubazi ni mu buryo barabutanze ariko kubera ko tutari bwaronke
itegeko ryo kuturekurira kugira tubabwire uko botanga amafaranga. None amafaranga batanga mu rusengero ngo nayo gukora ibikorwa by'Imana muzoje mwijuru n'abagiye mutarababona. Ivyo nyubako uzogenda kubwiriramwo kwandikishirizamwo abana, inyubako umwana wawe azoba chef de zone, ego uzoguma chef de zone. Azobaho haza uwundi. Abo bakonseye baraye batowe bazoba bakonseye basanze babisa abandi, kandi uzosanga ni banyaminago nyene atajiza izindi leta zizohindura mutwagwa n'uvuye hariya. Ni twebwe nyene abanyaminago kuva ku muhuzu gushaka gucunga tuzoguma duhindukizanya. Mwene nakaravuyeho muga nk'umwana azoza kuba chef de zone agacavuga ati so wawe yari umupingayi kuri iyi nyubako, ntiyigeze akora n'ikintu na kimwe. Umwana bibaza yuko azokora afise umutima ugororotse. Umuzukuru cyangwa umuzukuruza wawe usange abaye chef de zone yicaye mu biro byiza, mugabo ugiye muri kahise mu mazina azoba yanditswe mu gitabo cyaba cyugenda abanyaminago bitunganije watanze n'ijana aranditse. Cyo gito twaravuganye n'aba diaspora ati tuzotegura igitabo kimeze neza kimwe, mbere bo bavuga bati baraba ahantu ku rukuta bazovyandika neza. Ariko kandi imigambi dufise ni myinshi. Twaravuze tuti aha twicaye turashobora kuzohashira inyubako nziza irimwo centre technique naho kwigishiriza inyigisho z'akaranga kugwaruka, mugabo hazoba harimwo n'icitwa milieu touristique. Ukuvuga ko ibintu byose mvugangwa byo mu minago, ibigazi iby'abakera bakora uburovyi n'iki aho hantu muri iyo nzu bizoba birimwo. Hanyuma haje abantu baje kugira visite kubizi toza kuranga n'abantu benshi binjiye ngaho, tuzoba dufise abantu babasigurira uko bacumba uburobe, uko bahora babigira n'ibiki z'amahweniya atashika ibihumbi nka 10 canke mbere zone ironka amahera. Ega ni buraya niko bameze, uragenda bakabatwara nkajya kwitanganyika kuri Oseya mukazunguruka gatoya kabereka. Yagiye muri Egiputa banyereka hamwe Mose yashira inkoni ku mazi, hajya ni milieu touristique usanga huzuye abantu nta bintu bihambaye biriho, ariko kugira bagushikame gushitseho uraheza kuraba bakaguzungurukana utanga $1 cyane irakindwi na bihumbi 50 by'amarundi isaha imwe. Rero nta bandi bantu bazoza kudutereza imbere ngaha muhira, si iby'imigambwe, si iby'amoko, si biki, si iby'amadini. Kugira dutere imbere nuko twebwe twenyene twubaka ubumwe tukiyumvanamwo uko turi kose, ubutandukane bwacu bose. Kuko uzosanga yagumye muri ivyo mu by'amacakubiri y'amoko n'ibikini, uzosanga nahaciye ari umujinya, ari ukunuka nuko gatoka kuko afise ingeso mbi. Nico gituma rero ahangaha bazi nk'abaje ngaha abantu banezerewe, ariko kandi utahura abantu ibisanzwe kuko uzosanga none na Yesu Kristo ntiyemewe na bose. Kandi ashitse ikana nibaza muri bajya abagabo bamubavye harimo abanyoye ijya veye hari ikana barimwo abahifi abahindura imitsima bagahajya bagahaka mugabo arenganye gato ateka agapetina ati gahibisuma niko biri kandi niko bizokwama. Ariko twebwe umugambi wumva bake umutima tutegerezwa gushika kwihangiro ridasanzwe. None rero reka ndeke kubarandira mugabo kwa kongera kubashimira nongera ndabasaba yuko tugira tuje kuri faze igira kabiri. Iyo ntambwe igira kabiri yabajewe yabamwebwe n'abandi, aho umwe wese baragerageje gupeka amaguru ahiriye kwiruka
amatafari ariho mu ijambo namusabye ajya geophonique turarinda namubwiye yanyemereye yuko bazogerageza kubishoboka umwaka uza baduterera amafaranga ko namubwiye kuko bajya turazinanye kuko nimba inyubako ziriko zibubakwa mu gihugu haraba amahera badeblotse kuri ayo mazone ashobora gusanga ajya amahera kuri burya zirya nyubako bakoze adahereye rero ndabwiye atazobasigaye yazane kuri zone za karite ni zone zibiri mu gihugu cyose zizoba zitandukanye n'izindi zone ngo kwikomera amashi zone Minago na zone Buruhukiro gusa izindi zose no zone bwo hasi nagira ndababwire hamwe nyene n'icubahiro umukuru w'igihugu azoza ngaha azoshimira Ndutura azoshimira Obedi azoshimira bene gihugu bo mu Minago kuko no mwijambo na bene gihugu bagiye inama y'ingingo iyubakira zone iyi muzoyirongera ko amanota menshi iyi naho tuzoba tutakiriho twese ngaha n'abana banyu n'abuzukuru banyu bazovuga ngo abanyaminago barihaye iteka none rero mw'abanyaminago imboneza muri ngaha abashoboka bavuga ubujambo butubaka murabahanura ahubwo mugerageze kubashiramwo impwemu yo gukunda muhira yo gukunda ibikorwa biteza imbere arico gituma navuze nti Bujumbura kubera akazi sava aho murazi ko nibe reka dukore ejo nitwakukuruka tugasaza tuzore tuza guteramira ngaha batubonye bazovuga bati abo n'abatama bakoze byiza yego none rero singombye kurangira ndangije nkengurukire diaspora abari muri Canada abari muri Australia abari muri Amerika abari muri Mozambique abari muri Mali Malawi eka mu bihugu bitandukanye ku isi tubakengurukira cyane ku mutima w'ubwitange bakoze n'ubashishikara bitanga unabwe tugeze ko ngaha bikaba bimeze neza ku munsi wa gatanu w'indwiza niho tuzogira reception hajya icyatumye mubona bataca bavuga ngo turayi reception ye turayakiriye cyangwa komine irayakiriye ni kubera ko hari utuntu tutarahera ni ukuvuga mwakira ikintu byose bitunganije neza ni ukuvuga amatoilette aratangura gukora hariho n'ibindi bintu biri twabonye bitameze neza baciye bagenda bavyandika ati ibi tukeneye ko byose bitora umurongo engineer acavuga ati jewe ndisinye yuko nzobikora gushika ku munsi wa gatanu w'indwiza nzoba nabihejeje muzoze rero muce muri reception no kurangiza sabe mukomera amashi menshi ya engineer imana twagize iyi plan nayo twatangiye amafaranga plan y'iyo nyubako nayo twatangiye amafaranga ujya mu engineer avuka ku muturiko ni umwana wo ku muturiko yize kuri Sainte Famille aciga kuri kaminuza y'u Burundi turi Bujumbura tumurondeye yatubwiye ati plan ya zone zoyikora ku buntu hanyuma twege ico twakoze tumaze kubona ko fonike itwemereye yuko izotwunganira ry'amafaranga leta azodufasha twagize ingufu kugira atsindira isoko niwe yaciye ayitsindira umva ni abandi ba engineer bari bagerageje kwandika makete kwamba tukubita udusumari duti umwana wo muhira we dukeneye niwe yagize plan niwe yatanguye hasi kandi niwe yaciye atsindira n'isoko niwe cyabandanya kuyubaka none rero aha ari intambara zimwe tugwana muri bwo mutamenya none muca kuguma mudusengera gusa icyo twobasaba mume mudusengera kuko mudusengeye mukadufata amaboko
cyatumera kumwe kwa Mose bari mu ntambara n'Abisirayeli, Abisirayeli bari mu ntambara, Uri na Uriya, Aroni na Uriya, sinzi umuhinga wa Bibiliya cyane, sinzi nka Wili, baca bafatanga amaboko, Mose akaguma hejuru, hanyuma Abisirayeli bagaca banesha intambara. Rero mwebwe nk'ababyeyi bacu, mwebwe bene wacu, bakozi b'Imana, twebwe mwadutoye ngo mudushire imbere, kuko twebwe tuba dufise ubumenyi buhambaye. N'akantu gusa mwadufyondeye, Imana ikavuga ati uwo tubashize imbere n'uyu, mwebwe mukavuga muti turatoye, kuko ntahajya muzinduka wirukana gutora 12 basanga abantu barushe, tugiye gutora. Hajya niho mwa muri ko muraduha ati reka tubahe muduserukire, nimba duserukira nabi nawe tuzovyanga. Aha mwanyongeye nyene kubera nyene sinzi ngira mwabonye ko nakoze neza. Bakoze nabi mwarabasezereye, bene igihugu nibo bagaba bagatanga. Iyo mwase ikintu murachanse kandi mucangira mu matora, ubu nta kugumuka, ugumutse ushobora ngene bigenda. None rero Imana ibahezagire, Imana ihezagire Burundi n'Abarundi, ihezagire Abanyaminago. Barakoze cyane. Impinga ikiri ndende, hama dusabe journaliste nawe agire natwe muserukira Kento TV twashimye cyane ibyabereye ngaha, ariko gusa dushaka kumva mu bene gihugu akanyamuneza mufise kuri uno munsi. Sinzi ko twashobora kuronka ubutwishyura kugira ngo twumve uko mwakiriye iyi nyubako nshasha. izere ko atabone igihugu yobura, dusabe Toyi. Nyakubahwa mukoraniye hano, twebwe bene gihugu bongera ukenguruka cyane kubwo inyubakwa ya zone badushikirije. Tubonye hano ni igicapo cyiza kibereye ijisho, burya n'utari ngaha ayibona ku gicapo nukuri ni byiza cyane. Turashimye cyane nk'abene b'Inago, burya za Minago turashimye cyane. Turashimiye leta kuba twimviye ko ikadufasha, ikaduha tunganira aho twari tugejeje. Ariko rero cyane cyane iracari kimwe twifuza cyane, kuko ni etaje bashaka kubandanya no hejuru. Leta nk'uko yatufashe ubwa mbere, twifuza ko dufata mu mugongo kugira ngo iyi nyubakwa ibandanye yubakwa, kugira ngo imaze kuzura twishime, dutame dutarike, n'abagenzi baze kudufasha kubera ibyiza bivuye hano mu Minago. Nosaba bene igihugu nabo nyine bakabyumva nk'uko abo hanze babyumvise, bene wacu bagiye hanze bakabyumva. N'ibyo muri rusange twoshima, ni byiza cyane, dukenguruka, hasi hatugira Imana. Twumvise ko kugira ngo iyi nyubako itangure gukora, abanyagihugu mwabigizemo uruhara runini cyane. Mbega mutegura iki kugira ibikorwa bibandanye neza? Ngiriye ko ngira n'abari hanze nabo turakeneye ko tumenya nabo icyo bavyiyumvira ko icyo bazoterera. Ariko merenga mwebwe abanyagihugu ba hano, icyo mutegura n'igiki kugira ngo iyo nyubako izobandanye imera neza? Banyakubahwa mutagiye hano imiryango ibajanye mwese, ni ukuvuga nk'abanyaminago, nk'umwe mu banyaminago
ni ukuvuga n'uwoba afise umutima mubi abona iyo nzu imeze gutyo, uwo mutima ndibaza ko uno munsi uba mwiza. Ni ukuvuga turanezerewe cyane, tutagira uko twabisigura, kubera ko dufise izone hafi yacu. Murabona hariho ubukene, nk'umuntu arondera ikintu mu Rumonge, kubanza gutegera umuduga umara amasaha menshi ngaha utegera umuduga, uza gushika mu Rumonge usanga isaa sita ziri hafi, ugaca usanga abari kugutunganiriza bagiye mu karuhuko, bigaca bisaba ko bakwakira inyuma ya saa sita. Inyuma ya saa sita naho imiduga ibiriko iragwerana, uko imiduga si ikirenga kubera igitoro. Rero bica bisaba kurondera indaro mu Rumonge, umunyaminago biramugumira rwose. Ariko noneho uwo birahindutse, nico gituma twese tunezerewe. Mu ncamake intango y'ibikorwa je bimwe bimwe ndabizi. Ni ukuvuga nk'abo twavugana, aho Foniki iserukiye sinoca mu ntango, aho Foniki iserukiye ikavuga ko igiye kubikora, urya mugabo yagiye ngaha namubonye twaraho munsi y'umwembe, yavuze ati n'igihumbi kimwe ntazogira umunyagihugu agitanga, tugiye kuza kubaka iyi zone. Ni ukuvuga abatari bwatange ingufu zo twari twamaze kuzitanga benshi, abatari bwatanga uburyo bwo kunganira bace bavuga bati ntagira ikindi rero Foniki iraje kubaka. Mugabo we tuvugana naragerageza kubabwira ni naho yubaka hasi, hejuru ntizobandanya. Ndababwira yuko ayo mahera yubakisha kubera bakubuzone ruto yuko batobandanya badufasha kubaka hejuru. Ni ukuvuga ni ukuri nsubire gushimira kandi honorable wacu ijambo ajeje kubwira uwaje aserukira Fonike, ni cyiza cyane ryanjoye. Noneho kumbure n'indani mwumvise ko yamubwiye ko cyane akamwegereza nuko bazabamenya dufasha. Rero ubu n'utari bwakore, erega harya abantu baragira koga bamwe ku mafaranga, ati mbega nimwe yatanga akagenda uko nyene. Ubu rero abenegihugu barabonye amahera bamaze gutanga ico amaze gukora, nuko nico gituma na Fonike biboneka ko ikuyemo akarenge. Rero abatararonga ubwo buryo naho bigorana, ndibaza ko bagiye kuburondera kugira bunganire gukora hejuru, ntawo kwanka ivyiza iwabo. Nuko rero sinogura murayimari, ariko rero naho twakoze, naho diaspora bakoze, nukuri komine Rumonge muyikomera, mushanire wa komine Rumonge mumukomera amashi. Isima yasuka ngaho ndayibuka gendi hafi bahaga, rimwe na rimwe sinaza kuharura ko sinarira biteje, mugabo narabibona imodoka iza gusuka ngaha. N'igihe bajya muri Fonike bashaka kwamangura bakora mu kazu gatoya ngaha, bavuze ngo mutegerezwa kugira imiliyoni 10 kuri konti, natwe hari imiliyoni 3. Uwundi mu diaspora atayemera kutugura n'imiliyoni 7. Ni ukuvuga rero komine Rumonge, musanire wa komine Rumonge cyane cyane kugira n'Imana bamwongeye. Ni ukuri turafise ko dufise musanire Rumonge wa Rumonge, n'ibisigaye ndabona bizogenda neza. Jene ndatewe ubwoba n'igisenge, none rero murabona nyene bimeze neza. Sinorandira amazi yazindutse ageze kure, mugabo ndangije nerekana akanyamuneza abanyamwago dufise, tugira Imana. Ndagitumbereza kuri nyakubahwa chef de zone. Nashaka ndababaze iyi nyubakwa ndabona ko ari nini cyane, nimwamara kuyiheza
mbega tuyiteze kwiki izokorerwa n'ibiki hari iyindi migambi uretse ibikorwa bya zone muzoyikoreramo hama ikindi igira kabiri mbega murafise iyindi migambi mutegura uretse iyo nyubakwa kumbure abanyagihugu baha mu Burundi n'abo ba diaspora basanzwe bari hanze kugira bumve ko hari imigambi mutegura batangure gutegura umutima n'umubiri ko bazobandanya bafasha ibikorwa by'iterambere muri ino zone yacu ya Minago. Ikindi kigira gatatu uretse iyi nyubakwa ya Minago hari ibindi bikorwa by'iterambere mumaze gukora ngaha muri ino zone. Murakoze. Ntaratangura kwishura ibibazo nagomba mvuga nti mwese mu cyubahiro Imana yabahaye tugira amahoro. Nkongera nshimira kandi mwebwe mwese mwihanganye kuva mu masaha y'igitondo muri hano murindiranye gishika abashitsi twari twiteze kandi bakaba bavuye hano. Ntimwakunze ko dutamba twirorera nk'uko rero ibyo bakoze ari ibyihayanishwa aho ariho hose nizere ko bigiye kubonekana kugira ngo babone yuko Minago ari Minago koko. Ari nacyo gituma mwahagaritse ibikorwa byose mwari mufise mukavuga muti bya bikorwa tumaze igihe dukurikirana kandi twifuza tugiye kuraba aho bigeze. Rero ndabashimiye cyane. Ubugira kandi reka nshimire nyakubahwa honorable ku nsiguro nyinshi kandi ndende yashikirije. Aba nibo batanguranye navyo kandi bazi byinshi kandi bahuye na byinshi ariko baravyihanganiye. Nongere nshimire n'abari kuri tere ngaha ubwa mbere fonike itaraza kudufata mu mugongo. Ku by'ukuri kubaka biragoye kandi biraruhisha ariko baravyihanganiye nabo nobashimira cyane kandi mvuga ngo mu ntiza amaboko yanyu tubaha amashi menshi menshi. Ngoma ngira ko rero nishura ku bibazo bitatu bambajije. Ikibazo cya mbere baravuze bati iyi nyubakwa turabona ko ari inyubakwa nziza iteye igomwe kandi nini mutegekanya kuzoyikoreramwo ibiki n'ibiki. Ku by'ukuri ino nyubakwa iteye igomwe kandi ni nziza. Ibyo tuzoyikoreramwo ntibibuze. Ubwa mbere bwo tugiriwe n'amahirwe kuko hariho ibikorwa byinshi byahora birondererwa muri komine ariko ubu bizohora bikorerwa aha muri zone. Ni muri ya ntumbero rero yo gufunyiriza urugendo abenegihugu rero bakazoba bagiriwe n'amahirwe yuko ibyo bazoba ariko bararondera byose bazoronka aho babironderera kandi bizoba bicungerewe neza bitazosanzara umuyaga utazobitwara ngo uwarabijejwe avuge ngo ikicaguruwe n'umuyaga canke nakirondeye nakibuze. Murabona ko ari inyubakwa y'akarorero izodufasha muri byinshi. Murazi ko rero mu rwego rwa zone ubu hariho abahanuzi rero nabo bategeza kuzoba bafise ibiro bakoreramwo. Hariho abazoba bajejwe ibisata bitandukanye aho tuvuga nk'ibisata by'indero, iby'amagara y'abantu, iby'ibidukikije, ibyo byose bizoba biri ngaho. Ni ukuvuga ko rero tugiriwe amahirwe tuzoba dufise aho tubikorera atagusitana. Rero nizere ko ku rugero rwo hasi bizoba bimeze neza. Nitwaramuka tugiriwe amahirwe naho tukaduga hejuru turifuza yuko hazoba hariyo sare y'amanama kandi yagutse hazokorerwa n'ibikorwa byinshi. Rero ku benegihugu ba zone Minago twobaremesha ntibakangwe n'ubunini ahubwo bazosanuka yabaye nto kuko uko nabo bari ngaha mubabona
iyi mitwe yabo yuzuyemo iterambere gusa n'ibizodushikana ku mbona kazoza ibereye. Rero aho bizosa bidufasha kugira ngo turonke naho dukorera tutaza no gusembera. Nico ku kibazo kigira kabiri mwabajije muti mbega ku ba diaspora bahora bafasha harimo ibindi bikorwa boshobora kuzofasha kugira ngo bashishikare gukora bya bikorwa by'iterambere. Mu by'ukuri nk'uko twatanguye tubashimira abadiaspora bari mu bihugu bitandukanye, n'ubu dushishikara tubashimira kandi ntibabe nka ba bandi umwungere ngo inka yabyaye muci ikivuga ngo ahanje ndahejeje hasigaye umwungere. Ibikorwa birashariho byo kubaka ino nyubakwa nk'uko mwabyumvise na Deje wa Fonike yabivuze. Rero nahacu nk'abavuka Minago tuzoshishikara tubandanya twubaka, kandi n'ubwo inyubakwa yohera hariho ibindi bikorwa twifuza yuko woshishikara badufasha. Ubukene bw'amazi hano muri zone yacu na cyane cyane dufatiye kuri no mitumba yegereye iri barabara Ernest Rua turafise ubwo bukene bw'amazi. Rero nibashishikara badufata mu mugongo bakorohereza abenegihugu mu kubegereza ayo mazi meza, navyo bizoba ari ibintu vy'iteka. Turafise kandi n'ibindi bibazo tugenda duhura navyo mu bijanye n'indero. Turafise urwaruka rwinshi ruri ku mashure, ariko kubera amikoro make novuga y'ibihe twari tubayemwo, usanga abana 10 bari ku ntebe imwe. Ivyo rero ni vya bindi bica bituma n'ubumenyi budashishikara butera buja imbere, kuko umwana burya nawe aticaye ngo yumve ko yagukiwe n'ivyo umwigisha avuga ntanavyumviriza. Ivyo rero ni imigambi twifuza ko tuzoshikako kugeza umwana ashobora bicara ku ntebe ari 3 canke 2. Ivyo rero bizonatuma habaho no kongereza ibirasi byinshi ku rwego rwa zone. Murumva ko rero ivyo byose bizotunganywa na bene zone. Turafise kandi n'amavuriro afise ubushobozi buke. Turifuza ko tuba nk'abandi tukagera ku mavuriro akirirutse ageze ku rugero rw'imbona kazoza nyene. Abandi usanga buri centre de santé ifise umudokiteri, muga kubera ko twebwe ngaho usanga bigorana aho bakorera, bisaba izindi nyubako. Ibyo byose bica bituma tuguma muri ya myidogo yuko amagara atameze neza y'abenegihugu. Ariko ibyo byose biri mu migambi twifuza ko imbere hoba heza, dushishikara no gutunganya ayo mavuriro kugira abenegihugu baryoherwe bagire n'amagara meza. Murazi ko kandi no mu by'ubutungane naho ibi bibaye baracaguma bagenda mu nzego mu masentare y'intango ari ku makomine, naho no ku mazone amasentare y'intango yohaba mu gufunyiriza urugendo rw'abenegihugu. Murumva ko rero imigambi iracariho, kandi turifuza ko abadiaspora boshishikara badufata mu mugongo. Nkaba mboneyeho n'akaryo mbere ko gusaba abenegihugu. Burya umwene wavuze ngo umuti ukorera ku vyero. Dukure amaboko mu mpuzu. Abadiaspora nivyo baradukunda kandi baratwitwararika mu kudushigikira. Nabo nitwabatana urugamba, nizere ko nabo bazovuga ati nabo nyene ntavyo bababaye. Tubasabe rero tuve hasi twese dutangure ya mbere, hanyuma nabo baze badushigikira. Nizere ko tuzoza dushika muri rya terambere twifuza ko dushikako, atawuvuze ngo nakayandemereje canke nakayangoye. Ivyo rero tubigira ivyacu, nk'uko nyakubahwa yavuze ati
tubigire ibyacu hanyuma twese tugire urunani. Nimuze tugire urunani, aha turi n'iwacu, abo kuhateza imbere ni twebwe, abo gufata iya mbere ni twebwe, abo kuzocira umugani ba bana bacu ati burya tukibasha hari ibyo twashoboye ni twebwe. Ubundi bwo nitutabikora nabo bazovuga bati n'abadutanguriye ntacyo bakoze, ariko nitwabikora nabo bazobaronse isemo n'intango y'uguherako, kuko bazoheraho tugejeje kugira ngo babandanye. Nizere ko ibibazo mwambajije nobagerageza gushaka ku masonga. Murakoze. Barundi na cyane cyane ko leta nayo yatereye muri kino gikorwa cyane. Akajambo nobwira Sebarundi nuko mu minago turi ku kivi mu iterambere, kanatsinda twitegereje inyubako dufise naho twifuza kwigera, mbere turifuza ko nawe umunsi umwe yotugendera akabona aho tugejeje. Ku by'ukuri turashima ku nteguro y'igihugu kuko baradufashe mu mugongo biciye muri fonike, kuko aho twari tugejeje ku by'ukuri iyo fonike itashika ngo ituramire ntituba turagera ngaho tureke kwishima, ariko imaze kuhashika byaciye bifata umuvuduko n'umwanya mutoyi kugira ngo izi nyubako tuzishikeko. Rero novuga nti umuvyeyi yamara umuvyeyi, n'ubundi nimba hari ahandi hantu yocisha adacishije no muri fonike yoshobora kubikora, hanyuma agashishikara adushigikira adufata mu mugongo. Mbere mbonereho n'akaryo ko gushimira n'icariho ciwe aho mbavuze musitanteri, kuko yatubaye hafi cyane, yarakoze ibikora inka, icaba gikenewe cose gikunda yaca gikora. Rero Sebarundi nawe nyene twavuga duti atugumize ku muzirikanyi, ashishikare adufata mu mugongo. Murakoze. Murakoze cyane kunyongera akanya. Nkuko twabivuze byinshi twaganiriyeko, ariko nagomba nsozere mvuga nti twese hamwe birashoboka. Ko twese hamwe rero bishoboka, murabona haracariho igikorwa. Iki gikorwa rero bisaba yuko twese hamwe tugira urunani. Kubagiye bashikiriza amajambo mwumvise yuko uruhara rw'umwenegihugu na cyane cyane mutoyi rwoba rwabaye ku rugero rutoyi, ariko rero natwe nyine uko tungana turashoboye. Twagomba tubasabe rero aho bukera tuje mu ihiganwa, ntihagire umuntu azobona inyubakwa ihagaze bamubwira bati ntacyo wakoze, canke we nyene yiyagiriza kuba ataco yakoze. Aha ni wacu mu rugo, uri mu rugo nyene ni ukuvuga serugo, inarugo n'abana nibo bagira urunani kugira bagire iterambere. Natwe rero muri zone ba serugo ni twebwe, ba inarugo ni twebwe, abana ni twebwe. Bisaba ko tugira urunani dusenyere ku mugozi umwe. Hariho integuro twari twaratunganije siyana bugufi imbere, ariko haraheze n'igihe nuko twaciye twinjira mu matora, kandi murazi ko amatora nayo abereye. Hatabaye amatora n'indongozi zitaje ziba nk'izizegajega kuko ziranarambirwa, ariko iyo amatora abaye n'indongozi igaruka yiyumva gushasha, iyongewe amabanga yiyumva gushasha. Nico gituma rero twaciye tumera nk'abahagaritse ivyo bikorwa, ariko murazi yuko twari tumaze iminsi tuja mu misozi itandukanye, twari kumwe na nyakubahwa sekreteri. Ni ukuvuga ko kwari uguhimiriza
no gukangurira abenegihugu kugira ngo twese twiyumve ko kino gikorwa ari cacu. N'ubundi rero norangiza ndabatera akamo kugira ngo twiyumve ko kino gikorwa ari cacu. Abaza kudushigikira badushigikira ari uko hari intambwe twateye. Akarorero ka hagufi, ayandi mazone yose baragerageje kuza kububakira, muga nta nk'ibi babakoreye kuko ata ntango bari bafise. Ariko twe tumaze kugira intango byarashotse, nubwo byagoranye ariko byarakunze. Tubasabe rero natwe nk'uko twari twabisavye agatererano ku buri rugo 5,000, sinibaza ko yobora amafaranga yovuna. Rero ndizera ko twese turiko turabona ko intambwe ari nziza kandi tugiye kugira ico dukoze kugira ngo dushike kwihangiro. Turavye kirya gicapo kiri hajya, murabona ko ari inyubakwa ibereye cyane. Iyi nayo niyamera nka kirya gicapo azoba ari inyubakwa ibereye cyane. Ubu nyene hariho abaza bagashika ngaho bagahagarara, hari n'abibaza ati ngira ngo yoba ari komine yagutse, ariko bakababwira bati oya si komine yagutse ahubwo ni zone. Hari n'abifuza kubona abavuka zone bari hano abaribo. Hari abibaza yuko bose ngira bafise zirukururana, ariko turababwira duti nabafise umutima wo gukunda ibikorwa, wo gukunda iterambere. Rero tuve hasi twese tugire ico duterereye, tugire ico dukoze kugira ngo dushike kwihangiro atawidoga. Ndazi ko kenshi uwo byankiye atavuga ngo ahubwo ko bambwiye ibi reka ntange raporo. Si uwo muti, sivyo vyubaka. Atacu ufise vuga ati ku vy'ukuri ntaco mfise ariko mpaye ndarondera. Tureke guhandwa ku rurimi ibirenge bihari, kuko hani iwacu uko tuhafata hazoguma ari iwacu. Ishusho twifuza ko tuhaha nizobonekana kandi nizoguma isamirana hirya no hino. Reka rero twizere ko intambwe mwayibonye kandi namwe turazi ko mukunda ibikorwa, mukunda iterambere, n'ibindi mwarabikoze kandi n'ibindi bizobikora. N'abataragira ico bakoze nabo barabonye ko intanga ari nziza, n'abagiye kwikubita agashi hanyuma ibikorwa bitera imbere. Tukaba turangije tubashimira, tubifuriza kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu, mugira aho muba mubahwe, Imana ibahezagire. Tugushimire ku bikorwa byose byabereye hano, bimaze kurangukira hano muri no zone byose. Mana warabibayemo, twizeye ko n'ibindi ugiye kubibamwo kandi ugiye no kubikora no kudushoboza. None rero ubwoko bwawe waremye buri hano bagiye gusubira inyuma, uracana nabo kandi ubazigame. Turasubire turunane duhurira muri iki kibanza dushima dukenguruka tugati Imana warakoze. None rero baracana n'abagiye gutaha, utahane nabo, abasigara mu bikorwa by'iterambere kandi n'indongozi za hano zishoboze ubane nazo. Warakoze rero kubitwemereye, tubiseze tubyizeye ko ugiye kubikora. Ega yemwe murazi Uburundi cibare cacu, ima mwibahari nini umutima wagutse n'abantu b'abagabo. Imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga, imibande yose intungamahagara. Wabubonye rimwe agenda atamacumu, woba yaramwumva
kimajije amaguru amutamarira ubutore bwiwe n'akaroruhore ubutwari bwiwe yamayivuna basi akamashimagizwa ubwenge bwiwe umutima wa Afrika wamata n'ubuki watanze akarorero ukurondera ubuntu n'ubutungane amakunga tubise ati mbe ni kagahugu oya sagahugu igihugu cifashe ubumwe n'ibikorwa n'amajyambere